Shalom bakunzi mwese mukunda ibiganiro vyacu munadushigikira dikaze mu kiganiro cy'uwo munsi aho tugiye kuvugana ku kiganiro kivuga ubwibone. Ubwibone ni bubi. Ubwibone ni bubi inshuti bakunzi mukurikirana ibiganiro vyacu ni Gwaride Time. Tumaye tubashimire bivuye ku mutima ku kigoro mudengeshanya kutwereka. Tubashimire aho muherereye hose, baba abarundi bari mu Burundi, abari mu mahanga, dushimire abanyarwanda aho muri hose mudahengesha kudushikira, muhabwe icubahiro vraiment, muhabwe icubahiro vraiment, tubakurisha hama ni kuvuga tugaruke ku kintu cy'ubwibone. Tuti ubwibone ni bubi, ubwibone ntaho gushikana umuntu. Ugerageje kuraba mu buzima abantu bose bagerageje kugira ubwibone, benshi baratibutse. Numva ubwibone baza ngo buva kuki? Ubwibone buva ku buntu Imana yagiriye abantu, ariko bikabatera kwibona. Wowe kibona ngo uri mwiza, aho kwiyumviye icyatumye ubwiza uburonka, ko ubwiza waburonse kugira ushimire buhimbaze uwaburemye. Naho ugaca ubutwara mu bantu ukishima, uje ngo ndi mwiza, ugiye umvugishe, urinda gutabura itike. Ariko si uko byabwirizwa kugenda. Niba wararonse ubwo bwiza, shimira Imana. Niba wagiriwe ubuntu ukaba uri mwiza uko ubyibaza, ariko usanga muri wewe atari kumeze nako. Niyo mpamvu abantu bose benshi ukasanga uri umukuru w'umutumba, uri umushikiranganji, uri nyumba kumi, ugasanga ubwo bunyumba kumi bwawe nibwo ukubagurira nk'abantu, ariko sivyo byari bibereye Imana. Kugerageje kuraba abantu bose bagaragaje ubwirate n'ubwibone ku vy'Imana yabahaye, benshi byarangira babitaye. Ariko umenye yuko umuntu wese yarangiriza wabonezera uwo munsi, ejo sinizera ko ariko bizoba bimeze. Ni waneze ku munsi cyangwa ejo cyangwa hirya y'ejo harageraho ibintu bihinduka. Ubwibone si bwiza nshuti yanje, ubwibone. Ye mama ngo warize amashure arengeye y'abandi bize, yego nivyo warayize, waragiriwe ubuntu, ariko naco watanze naco ukabusanga warize amashure wibaza karengeye abandi, n'abavyeyi bawe kubaramutsa ngo bogucafuza, ukajaja ucewe ngo je n'amashure nize, umwe ngo ntitwokwicara hamwe, uje n'amashure nize, mwebwe ntitwohagarara hamwe, ntivyokunda. Uje hari ahantu bampamagara, ndahashitse bagakura amashapo, hari ahantu bampamagara kubera amashure nize za PNG, ariko wibaza umengo abo bantu bize mwijuru. Ukamengo umuntu yize mwijuru hehe, ko wize ku isi byose tuzobisiga ngaha. Ubwo bwibone n'ubwiki? Mbega ko wize menshi, kubera ko umufuma guhenda ngo tora ngo imbaragasa ngo yishire mu mufuko ngo hazocazo ubutunzi. Mbega ubwo bwenge akoresheje yabwize he? We ko wize amashure menshi. Ubwibone ni bubi. Ye mama we ngo ubaye ngo twovuga ngo nini, uradugirije urwego, wahora umwigisha, ubaye umuyobozi. Okay, jemba umuyobozi, hari ubwana bwari bwaramburiye indero, nzohobuvutura ndabwirukane buza n'abavyeyi ndabuhangayikisha. Uribuka ko kare utari umwigisha, ariko uraho umwigisha, ubu uraduza ubaye umuyobozi. Umenye yuko urugendo rurabandanya, kujya uri kuraduga umenye ko ushobora gusubira hahandi. Ubwibone ni bubi. Ukabona ngo uri bogare, ngo cewe ngo ndazi ngo abana bose ngo bakunda nk'amabogare, ngo nzobirara ngo ndabereke ko jewe ndi umubogare. Yego
ego uri boga ejo uzohura urunyuzi ni wabiha abo bana ngo uri boga ngo uri jeya ego baraguhurumbira aho uciye hose ngo jewe ngo ndavyiga bari wanje ngo ntibazonkira ego ntibazogukira ariko niyo batazogukira umenye yuko amaherezo y'inzira ntugutibuka kuko uravye na Yuda yahemukiye Yesu byarangiye atibutse we yishakira kanoti kamutera ahubwo kugira amanyama arabona ko afise ibidandazo ari budandaze Yesu ariko byarangiye atayariye mwibuke Zeberi ubwibone ngo numwamikazi agatumwa ko n'umwami akamugarako bikarangiye yari baza ngo yararushitsemo acaratibuka amaze gutibuka ibyakurikiye ikibanza yarimo cafashe uwundi ego ubwibone ni bubi tuza turagenda buke mu buzima ntitunyaragase ngo twiruke kuko ubuzima bufise aho buba bwaragukuye kandi bufise naho buba bwaragutwaye ni kuvuga niba warateye imbere umenye yuko hariho abantu bazotera imbere biciye muri wewe ariko ni wacaje ngo ugare ngo uri untouchable uri unstoppable oya suko uri untouchable unstoppable ntibikunda ubuzima buratwigisha buraduha limite byiza nuko twokorera umwami bigishoboka mu byo twahawe tukabishimiramwo umuremyi tugashikira abandi tukibuka ko natwe ejo hahise atacho dufise atacho dufise ejo tutazoba dufise kandi tuzoba bizoshika natwe dushigikirwe n'abandi bagenzi bacu ego vraiment ego ugasanga urazi technology ibyo byose wabiherewe ubuntu urazi ibintu bya technology ahubwo nivyo ufasha kubagura nk'abantu aho wobitwaye buke ubigisha abandi ku buntu kuko ni wafa umeka wagiriye neza aribo bazogaruka bagushimira bavuga ujya muntu burya yari intwari nkuko byagenze kuri Tabita yagiye arashonera abafakazi abakene bantu nikora amaze gufa ntibemeye kafa baratakambiye Imana iramusubiza ibuzima kubera ibyiza yakoze ariko wewe igihagararo igisaturimwo ubwiza nivyo n'ugwego uriko kubw'amashure nivyo bigutera guhungabanya umutekano mu bantu nivyo bigutera amanyama bituma uremera abantu bigatuma ahubwo ibi byose byari gutuma ushimira Imana ahubwo bigatuma ari byo bigufasha wikofashisha mu guhungabanya umutekano w'ubwoko bw'Imana abanamba suko byari bwizwa kugenda ni nayo mpamvu twohindura ingendo tugakora ibyiza kuko ibi ntaco bizonadufasha nta nawe bizodushikana usibye yuko ikibi ufuye kiragukurikirana kikamanduke nagasigana no mu muryango wawe niyo mpamvu dukora ineza ego dukora ineza wowe usanga uri umushikanganje abakwituye ngo genda mubaze banaka ngo mwasimvye intambwe umuntu akwituye azi yuko wowe ushobora kumutunganiriza ibibazo afise atari ngo ngurinde kumubwira ngo genda ubaze banaka ngo daboro ngo kwanza ngaha wabwirizwa kuzana urupapuro rukwemera yuko winjira ngaha eske aho hantu ni mwijuru kari ubuntu wagiriwe mbega igihe wavutse umushikanganje mama w'abantu bagusavye amakuru ukacuja hajya ngumviriza ngo je ngo nta makuru ntanga ngo mbega wewe ngo uremewe n'amategeko ngo mbega wewe ujeje uremewe n'igihugu uri kinyamakuru cegukira igihugu oya suko vraiment suko ibintu byabwiza kugenda niyo mpamvu twabwizwa gukoresha ubuntu twahawe n'Imana tureke kugara ku bantu icubahiro c'Imana conyene kiganze mu mitima yacu kugira kitwereke yuko turi abantu basanzwe kuko na Yesu Kristo yari umwami ariko yarishije bugufi n'imbere y'abami baramubamba
bamuhora ngo numugumutsi yaraje kuducungura. Kwanza manze ndabifurize Pasika nziza kubakirisu kubemere Imana bose, Pasika nziza. Utibagira kandi kugira subscribe, commentaire na partage kuri Gwaride Times. Tubashimire vraiment, tubashimire, ariko mwirinda kugira ubwibone ntaho buzobashikana. Ubwibone ni bubi, ubwibone buzoguta muri jehanamu. Mwibuke Namani mwibuke Namani amateka yiwe, yaribonye yibona ko ari ubwami, umenga byamuteye kuba yogirira n'aba bandi, agenda kurega Moridekayi. Ibyabaye muravyibuka, byabaye byarangiye, ahubwo ibyo yifuriza abandi ari byo byatuma nyatibuka. Aho yakwifuza ko abandi babambirwa, niwe yasanze habambiwe. Isi irazunguruka. Ubwibone tubugabanye, tubushiye ku ruhande. Tubashimira ko mwabanye natwe kuri Gwaride Times. Naho butaha mugira ibihe byiza. Hasta la vista.